intara ya Ngozi iri mu badandaza ba mbere batanguye kuja kurangura hanze muri Turikiya, abandi bagenda kurangura mu Bushinwa. Burya irya soko y'Ingozi kubera intara zindi niho zaza kurangura Bujumbura, Meri, Makamba, Gitega, burya bari basigaye bayita kari Gwanzo. Gwanzo n'umugwa mukuru uteye imbere ufite amafaranga muri Chine. Rero iyo ntara kubera benshi abadandaza baho baja kurangura muri Chine Gwanzo, rero bacavuga ngo tugiye Gwanzo. Hajya rero abadandaza barateye imbere mu vyumviro kuko n'ubutize abaza ati jewe ngiye hariya apfuma zarandika ibiharuro akoresheje ikaramu kurindira kazomenya ico gishinwa mugabo communication y'amafaranga aramwandikira mu telefone cyangwa ku rupapuro ati nayafise cyangwa norangura gutya cyane ndangura ibingana gutya aca bapakiza mu makontinera agacaza ico gitumubona intara ya Ngozi niyo ya mbere yatanguye kubaka mu bikorwa rusange etage province ya etage nandi ma hoteli yubatswe mu ma etage za Sangwe urabona ubu hagezeho Hotel Belane, Hotel de Plateau, Hotel de Patriote, Ombre de Patriote. Turiko turabahimiriza yuko bubaka mu burebure ariko mugabo akibuka ascenseur. Twari dufise ikibazo c'amatara azaracikagurika kuko ascenseur isaba amatara kwamaho hanyuma ikorwa umuntu akava hasi ashika hariya muri iriya nivo yo hejuru atangorane kuko uyubatse ata ascenseur irimwo ukaba wagize inivo nka zitandatu abagwiza tunga benshi babona bakunda kuba bavyibushe bandi nabo gasanga ntibakunze kuduga cyane iriya nivo yo hejuru irabura umukiriya ariko ya ascenseur bica bigenda neza. Aho nyene tukiri ngaho hariho umugwiza tunga umwe akunda kuja mu kurangura mu Bushinwa avuka hano yitwa Nyaruntana. Nyamugwiza tunga niwe nigeze kubaza ati mbega aha hantu hitwa muri Cingiringi. Hitwa muri Cingiringi kubera ikacambira ati burya kubera iyi ntara y'Ingozi yitwa Gwanzu. Hariho abagwiza tunga bava mu zindi ntara baje kurangura ngaha. Ti rero kubera ngaha bahitwa mu Bushinwa Igwanzu iyo baje gutera material akabare ko mu Bushinwa wagiye kurangurayo bitwa Cingiringi bateramiramo ti n'abagwiza tunga bavuye mu zindi ntara iyo baje ngaha kurangura ngaha Ingozi bateramira muri Cingiringi aho ti ni kakabare ko mu Bushinwa rero baza guteramiramo mu kurindira ko buzoca mu gatondo basubira iyo baje baba. None nawe ako kantu rero ni kunyibukije aho nyene rero turacabandanya wewe uravuye kubabura amatari w'intara yahoze ari Ngozi uragiye uratanze imihoho nkuko wavyivugiye n'umukuru w'igihugu yaragushimiye twarabibonye wavuze ko waciye wungururiza mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aho ubu wavuze ko ukora mu gisata kijejwe gutahukana impunzi mbega ivyo navyo kugira uve ngaho utanga imihoho ushobore gushika muri ubwo bushikiranganje vyagenze gute vyaciye? Turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse nkuko mimenyereye kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique imbere ya kamera naho numutumire yashajije cyane yahoze ari bura amatari w'intara ya Ngozi itaraba muri Butanyerera arabana mustanteri w'komine imwe muri komine zari zigize intara ya Ngozi ya kera turaguhaye ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse wongera widondora n'abari ko baradukurikirana. Yego murakoze cyane nkuko mubivuze nitwa Ntacasanze Emmanuel. Hanyuma aba narabaye mustanteri imyaka itari mike kuko kuva 2006 gushika 2020 imisi itari mike hanyuma igihugu caranyizigiye ndaba umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari mu nyuma ncambabura amatari boreye naho ngeze mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati terambere rusange n'umutekano mu gisata kijejwe abahunguka. Aho nyene tukiri ngaho tuvuga ku vyerekeye intara yahora ari Ngozi. Intara yahora ari Ngozi guhera mu 2020 n'imbere yaho hariho amahinguriro 5 yubatswe mbere amwamwe ahingura ibintu hari ishira ihinguriro riri mu mivo rihingura ibigori iryo hinguriro ryarubatswe mu kiringo cyo kuri nkuru nziza rira ninjigwa mugabo gushika no munsi nta musaruro baratanga hariho nayandi mahinguriro atandukanye ari mu vyegwa vy'Imana ayari hariya mu gashikanwa ahingura nyimbarwe ni mu kauka kidogo rero tugiye
ashobora kubandaniza ko ajya rugejeje umugambi rero w'ibigwati twese twarabibona abari mu ntwaro ko twarabona yuko abantu baronse ibibanza byo kugira bubakemwo amazu y'ibigwati ubwa mbere byari ibigwati vy'amahoro mugabo basanga amahoro vy'ukuri ariho bica vyitwa ibigwati vy'iterambere ibigwati nyene muri rusange rero umugambi bamaze kubona yuko hari abubatse mu bibanza vya leta bazi yuko bazozigurisha baca basanga itegeko siko ribivuga uwo mugambi rero wacumera nk'usa n'ubanje kuba kugabanya umurindi kuko amabati yose yari yatanzwe yari yubatswe muri ubwo buryo bamwe ugasanga bazubatse kugira ibe deuxième maison abandi nabo ugasanga bazubatse bafise umugambi wo kuzozigurisha muga leta icivuga ati intumbero twari twatanze ni inyene naco gituma ubona abari bafise uburyo bari bavyumvise kare baca baja kubaka bamaze kumva yuko bibujijwe kuko ziganzo zigurishwa canke zikoteje burya vyace bimera nk'ibihagarara hanyuma mwikomine nari indongo ico gihe twarasabye yuko kubera atayibanza twari dufise by'ibigwati ibibanza biri hamwe twaciye dusaba yuko botanga amabati abene gihugu bakabumba amatafari aturiye ajya nyene akomeye kugira umwe wese yubake kwibarabara mu itongo giyiwe ore ni wo mugambi twaciye tubona yuko abene gihugu baciye bajako kandi barawijukira amabati bayaronse barubaka amazu kandi ubu turabona yuko ayubatswe ntigeze asamburwa kandi gushika uno munsi barayabamwo rero niho twaca tuvuga tuti n'ahandi rero boyifatirako intumbero rero ikaciba y'ibigwati vy'ukuri hakaba hasigaye yuko ahubatswe bene ivyo bigwati baca baduha ibikoresho ni ukuvuga nk'amabati cyane cyane kubera komine yararoswa amabati n'amasima kubakamwo amashuri kugira bubatse muri ivyo bigwati abana babo ntibazoje kwiga kure twace twubakamwo amashuri amavuriro n'ibibuga byo gukiniramwo kugira abari ngaho bashobore kubona yuko hari hakarusho gasumba muri ya misozi babamwo cyangwe mu myonga aho nyene tukiri ngaho intara ya Hozari Ngozi yahana urubibe n'intara ya Hozari Kirundo kandi Kirundo yari intara ikunda gutegwa n'uruzuba cyane aho nibuka ko kera imbere ya 2020 wasanga abantu benshi baza baraca mu mihana bakoregita ibintu yabo umuceri ibigori bavuga ngo nivyo kuja gufasha abantu batewe n'uruzuba mu Kirundo mugabo Kirundo yari intara irimo ibiyaga birenga kuri 5 ivyo biyaga vyari biyaga bitunganijwe neza vyari gushobora kuvomera akarere k'uburaruko kose hamwe mbere muci mu gihe cici iyo ntara ya Kirundo ishobora kugaburira izindi ntara wewe rero nk'umuntu yatwaye ikomine ya hano rubibe ni ntara yari Kirundo wewe bijya biyaga urabona vyotunganywa gute kugira ngo intara ya Butanyerera yose ishobore gushikirwa ku mwimbu uva mu Kirundo na cane cane ko tuzi ko ari akarere ka Kirundo ari kamwe mu turere twimbukamwo ibintu vy'ama turavuga biriya vyamwa mbeba vyitwa gute ibivenesi n'ibindi vyinshi bitandukanye murakoze cyane intara ya Kirundo ni intara yegeranye n'intara ya Ngozi cyane cyane nayo makomine Imarangara na Kiremba rero iyo hageze bene ivyo bihe by'uruzuba ibihe by'ihindagurika y'ikirere intara zegeranye kenshi usanga zishikirwa kumwe naco gituma rero abarundi kubera ubwinshi bwabo wacu usanga ihindagurika ry'ibihe ari byo bintu biza bigaragaza by'ukuri bwa bwinshi bw'abantu kubera iki abantu babaye benshi uca usanga bashaka kuja guca ibiti mu guteka mu kubaka ibintu byose mubona bikoreshwa n'ibiti ibindi nabyo ugaca usanga ni ukutamenya kw'abantu mu ntara ugasanga umuntu yimbuye ugasanga ca kigega cyose yari afise akirangirije ku isoko kugira aronke amafaranga yo kuja kugura agacupa guterama ku mugoroba cyangwe yo gukora ibindi bitari mu mugambi uteza imbere vyihuta vy'ukuri umuryango naco gituma rero bimaze gushika
tumaze kubona yuko intara ya Kirundo ishikiwe na rujya ruzuba nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu umuhisi Petero Nkurunziza yaciye mu manama yatugirishije yavuze ati amakomine kundana makomine yegeranye muze murafashanya bajya abantu aho nikora bari mu makomine wanyu komine nigira ikigega cyo gufasha bajya abantu aho nikora umubanyi azarafasha umubanyi mugenzi we mu gihe afise ibibazo kuko ni wa mugenzi wa kera udafise ibiharage ubundi akafise ubushaza mwaravunjiranira kugira ubuzima bubandanye kwa kondi ni naco rero caciye gituma igihugu indongozi z'igihugu ziyumvira ujye musi mukuru wegeranye n'umusi w'amakomine murawubona ukunda kuba ko gatanu n'umusi bise umusi w'ikibano ca hafi solidarité locale kugira abantu bafashanye muri ya magogwa no mu mahigwe hose mufashanye atari bya bintu byo guhurira mu misi mikuru ariko no mu bihe bidasanzwe mushobore gufashanya Kirundo rero ico gihe twategereza gufashanya nkuko irivuye ibukuru ryari rivuga yuko dutegereza gufashanya kandi natwebwe wasanga imiryango yimarangara yewe muri Ngozi yinjiranamwe no mu Kirundo ugasanga baravukana gutyo twategereza gufashanya igihugu rero cyose kica kirafashanya ari navyo n'ubu bikibandanya turashimira indongozi ko zabikoze kiragiye n'izubu kuntu zibandanya zibitunganya kuko urukundo ni naryo bwirizwa mbere rikuru wanashaka umuntu agiye mu vy'Imana tegereza gushira imbere urukundo kugira ubabaye mubabarane nunezerewe munezerano rero bijya biyaga rero kwari gutegereza kubikingira kugira amazi nahave kuko bwa mbere yari yuzuye ari menshi inzuzi zari zuzuye mugabo hamwe ugiye ugasanga yatanguye gukama kubera iki hamwe wasanga bateramwe ibiti abandi nabo ugasanga barimamwo amazi ugaca usanga rikaranyika rero ubu rero amashamba yose yegereye inzuzi arakingirwa ahatari intuze ibiti naho bakabitera kugira bakingire n'amaburiburi rujya ruhande gwegereye inzuzi metero 50 bijya biyaga uruzi rusanzwe ni metero 6 cyangwe zirarenga bivana n'amatongo ukuntu abameze hanyuma iyo uruzi rukingiwe na rujya ruzi rusanzwe nka Kanyaru twategereza guteraho imisuna kugira zijya nkombe ntizize zirabomoka hanyuma uruzi usange rwataye inzira usange rwagiye bijya biti rero vyaza ari byo gukingira naco gituma nubu ibidukikije dutegereza kubigira ivyambere kuko naka kayaga duhema nikatuzanira amagara meza dufise tuyafise kubera iki ibidukikije biba bimeze neza nico gituma indongozi zitegereza kwama zifise byihuta yuko ibidukikije ari byo dutegereza gushira imbere kuko ibidukikije bimeze neza imvura iragwa ajya amabuye aza kubomora amazu nko mu Gatunguru cyangwa ahandi bica bigabanuka kuko ivyo biti bica biza birategera y'amabuye yaragira amanuke cyangwa ivyo byatsi gutyo umuntu agashobora kubandanya abaho neza atawanja bangura aho nyene intara ya Butanyerera ni imwe mu ntara ziri ku mupaka w'u Rwanda no Burundi kandi twarakunze kubona cyane hariho udusoko usanga iyo ntara ifise ku mupaka bihana n'igihugu cy'u Rwanda aho ndavuga nk'agasoko kari muri komine yahoze ari Nyamurenza ahantu hitwa ku Birambi canke ku Buyongwe n'utundi dusoko kuduga uko uruzi Kanyaru kose ruza ariko utwo dusoko guhera mu 2015 hamwe twagiye turatosekara bivanye nuko ayo masoko abantu benshi bayarema wasanga arabava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda abandi bakaba abantu bava muri ajya makomine ya Liga Shikanwa za Nyamurenza za Kiremba nkuko mbega bijya bintu ntaco vyoba kuba ajya amasoko guhera mu 2015 yaciye atangura kumera nk'ayagabanya kurema kuko isoko yo ku Birambi nkuko twayibonye mu 2014 irema siko uno musugiye uyisangaho kandi yari isoko be n'izindi soko zibusiga hari ibitwa Inyange ni zimwe mu masoko wasanga zisumirwamwo ibirayi cyane ubukeneye kugura ingurube niho yaja inkoko ibiki muguno musugiye uhasanga nk'abantu 3-4 aribo baremye isoko mbega ico kintu ntaco vyoba vyarahungabanije ku butunzi bw'intara yaho zari Ngozi canke ubu yitwa Butanyerera
Murakoze cyane mu bisanzwe iyo umuntu avunitse aca yiga gucumbagira nibyo abantu benshi je ndavyibuka ntwari komine muri ijya misi nyene ya mbere igihugu cari kivuye mu ngwano abantu wasanga no musarara ngaha ejo ugasanga siharaye kubera ibihe twari turimwo ugasanga abantu bariko barakora utubabeshaho barondera amafaranga byihuta abantu bamwe nk'abadandaza je ndibuka wabajije uti mbega wukora iki yaca kubwira ngo ndi umufroderi ngo ndi umufroderi wamengo rero kugira fraude byari vyemewe kandi wamengo karakazi kazwi n'amategeko kubera iki w'ico gihe fraude barayikora akabona yungutse atazi yuko ejo cyangwa hirya y'ejo hazoza amategeko abihagarika kugira ivyo byose bica mu binywabi ko murabona yuko intara ya Ngozi ifise ivyambu bibiri bizwe n'amategeko naho nyene ni kimwe kubera ikindi ntigikora neza hariho Kanyaruba na Kanyaruho Kanyaruba niri yaye uciye mu Kayanza ugenda n'ikaburimbi Kanyaruba nayo niri ya uciye nibarabara risanzwe uciye muri komine uciye kuri komine Busiga ugacukoroka asigaye hose ni hahandi bakoresha ubwato mu gusoza hajya rero hari ubwato no kuvuga ntiyabahazwi n'amategeko nta na duwani haba uwumva usanga umuntu ajabukana ikintu agatoruka nyene n'agakawa karajabuka cyane ikawa impuzu twama twayifashe amabaro y'impuzu imbaho kuko mu ruhande rwo hakurya kenshi inzara yakunda gutera kubera amatongo yaho atamera uko twarabibona ugaca usanga rero bashaka yuko baca basuma ivyo mu Burundi gusa rero umwene gihugu mubwiye uti bika ivyo bintu kugira ugire isoke uno munsi ivyo ufungura n'ibindi shora ku isoko yaca abona umengo uno munsi ko vyeze nejo bizoguma vyera ntamenye yuko ikirere gishobora guhinduka nivyo bindi byaciye bituma izuba ryatse rikarenza igihe wacu usanga inzara icitera kubera iki abarundi kutamenya no kwijajara bico gihe ariko ibihe byose byigisha kubaho ejo na hirya y'ejo niho baciye leta y'u Burundi biciye mu babijejwe ushikiranganje bujejwe bw'ubutunzi ikigo obere kimaze gutangura cace kivuga ati bajya abantu bose bariko barakorera mu binywabi hagarika bajya abantu bose bamenyereye uko bokora ikintu batagira badatanga ikori bose nibagirisha inama haraho bana vyanse ngira mwaravyumvise nko mu ntara za Muyinga bagomuse ati ico kigo obere ntigitangore n'ahandi ariko intango misi yose yamigoye iciza nuko buke mu manama y'umwirimburo no gusiguriranira babitahuye uno munsi bakababona ry'amafaranga atangwa mu makori y'amakomine mu makori yaca mu kigo obeye yuko yose azana ryaterambere ubu rero murabona yuko igihugu catanguye guhindura ishusho amavuriro arubakwa ku bwinshi amabarabara inyubakwa za leta n'aba bene igihugu bari bafise amafaranga umuntu akabakabura kuko benshi barayagira ugasanga ni yandi babika mu nzu nk'akaroje ndafise umutumba wegeranye n'Akanyaru kwa umuntu nyene urugo ugasanga kumutaga izuba ryatse arugariye nko kumengo ni inka zitaje kumba ashaka gufata ya mafaranga yabitse mu nkono aza kuyanikira rero hari kera ubuye ubu buryo bugezweho nuko umuntu yugura amakonti mbere binabaye ngombwa amafaranga amwe akaja mu telefone kugira amafaranga atigendana iby'ubusuma bukaba bwinshi cyane bica bigabanuka kubera amafaranga bagiye kuri konti nta musuma yopfa kuyiba cyangwa mu telefone naho yoyikwiba uja kuguruza yindi bagaca bakugururira ubusuma bukagabanuka ariko n'abantu tukajana nibihe avec la technologie nouvelle wewe nk'uwarongoye intara yahoze ari Ngozi nakahe karyo ku banyamitahe bipfuza kuza gushora imari yabo mu ntara ya Butanyerera jiwe nagenda babwire coco narabaye musantende ndagendera mu bihugu byinshi tugiye kuraba ayandi makomine yo hanze kuntu ari karabitunganya twaragiye muri Burkina Faso turagenda muri Maroc turagenda muri Madagascar turagenda mu Rwanda no muri Tanzania no ngaha muri Congo
no muri Suisse twaragiye turiko turaba ukuntu amakomine vy'ukuri yitunganya muri cadre ya decentralisation kwegereza ubwene gihugu. Ni kuvuga rero umwene gihugu bisaba yuko atahura ibintu yari karaja nawe akabona yuko uno musi ahari ategereza gutera intambwe, hanyuma igihugu naco kikazana za ntumbero biciye muri ya mategeko atogwa biciye muri zirya nzego nyene zibijejwe, hanyuma igihugu naco kigakora cisunze amategeko yo mu kibano muri region cyangwa ayisi yose kuko igihugu nticyigenga, hanyuma umwene gihugu agakurikira uburongozi kuko uburongozi bugiye imbere abene gihugu muri ya migambi yose barakurikira habasigaye iterambere. Mbega mu ntara ya Butanyerera hoba hariho abantu baja kurangura mu Bushinwa canke Dubai, ndavuga abadandaza bakomakomeye bashobora kuja kurangura mu Bushinwa canke Dubai? Intara ya Ngozi iri mu badandaza ba mbere batanguye kuja kurangura hanze muri Turikiya, abandi bagenda kurangura mu Bushinwa. Burya ijya soko y'Ingozi kubera intara zindi niho zaza kurangura Bujumbura, Meri, Makamba, Gitega, burya bari basigaye bayita kari Gwanzo. Gwanzo n'umugwa mukuru uteye imbere ufite amafaranga muri Chine. Rero iyo ntara kubera benshi abadandaza baho baja kurangura muri Chine Gwanzo, rero bacavuga ngo tugiye Gwanzo. Hajya rero abadandaza barateye imbere mu vyumviro kuko n'ubutize abaza ati jewe ngiye hariya apfuma zarandika ibiharuro akoresheje ikaramu kurindira kazomenya ico gishinwa, mugabo communication y'amafaranga aramwandikira mu telefone cyangwa ku rupapuro ati nayafise cyangwa norangura gutya cyane ndangura ibingana gutya, aca bapakiza mu makontineri agacaza. Ico gitumubona intara ya Ngozi niyo ya mbere yatanguye kubaka mu bikorwa rusange etage, province ya etage nandi ma hoteli yubatswe mu ma etage za Sangwe, urabona ubu hagezeho Hotel Belane, Hotel de Plateau, Hotel de Patriote, Ombre de Patriote. Turiko turabahimiriza yuko bubaka mu burebure ariko mugabo akibuka ascenseur. Twari dufise ikibazo c'amatara azaracikagurika kuko ascenseur isaba amatara amaho, hanyuma ikorwa umuntu akava hasi ashika hariya muri iriya nivo yo hejuru atangorane kuko uyubatse ata ascenseur irimwo ukaba wagize inivo nka zitandatu, abagwiza tunga benshi babona bakunda kuba bavyibushe, bandi nabo gasanga ntibakunze kuduga cyane, iriya nivo yo hejuru irabura umukiriya ariko ya ascenseur bica bigenda neza. Aho nyene tukiri ngaho hariho umugwiza tunga umwe akunda kuja mu kurangura mu Bushinwa avuka hano yitwa Nyaruntana. Nyamugwiza tunga niwe nigeze kubaza ati mbega aha hantu hitwa muri Cingiringi, hitwa muri Cingiringi kubera ikacambira ati burya kubera iyi ntara y'Ingozi yitwa Gwanzu hariho abagwiza tunga bava mu zindi ntara baje kurangura ngaha. Ti rero kubera ngaha bahitwa mu Bushinwa Igwanzu, iyo baje gutera material yakabare ko mu Bushinwa wagiye kurangurayo bitwa Cingiringi bateramiramo. Ti n'abagwiza tunga bavuye mu zindi ntara iyo baje ngaha kurangura ngaha Ingozi bateramira muri Cingiringi, aho ni kakabare ko mu Bushinwa rero baza guteramiramo mu kurindira ko buzoca mu gatondo basubira iyo baje babo. None nawe ako kantu rero ni kunyibukije. Aho nyene rero turacabandanya, wewe uravuye kuba buramatari w'intara yahoze ari Ngozi, uragiye uratanze imihoho nkuko wavyivugiye n'umukuru w'igihugu yaragushimiye twarabibonye, wavuze ko waciye wungururiza mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, aho ubu wavuze ko ukora mu gisata kijejwe gutahukana impunzi. Mbega ivyo navyo kugira uve ngaho utanga imihoho ushobore gushika muri ubwo bushikiranganje vyagenze gute, vyaciye kuvuga kuja kuraba bajya barimye nawe ukarima ukorora, babona yuko umushahara wa leta ntugishobora gutunga umuntu kuva itariki imwe gushika ukwezi guhere, utegereza kugira utundi tugambi tuzogufasha gutera imbere. Cyo gituma ubona abadandaza mu badandaza usanga harimo abafonctionnaire, mu barimyi usanga harimo abafonctionnaire, uvuye ku masaha y'akazi ku kazi ugacishika udandaza ko waranguye cyangwe ukaja mu mirima. Ibyo byose ni ibintu byaciye bituma igihugu n'abene igihugu
bugoroka. Aho nyene rero dusa n'abariko bararangiza hari akantu kamwe dushaka kukubwira canke kukubaza wewe uvuka hari Imarangara kandi Marangara mu bihe vyo mu 88 yaraciye bena Ntega na makomine yaciye mu bihe bitoroshe wo briefinga neza bariko baratwumviriza wewe ushobora kuba utarukuze cyane muga gusa wari uriho eske ibintu bavuga vya Ntega na Marangara nka twebwe turaba petit joueur iyo twumvise Ntega Marangara twumviki bo mu bisanzwe twebwe na twebwe ntitwari tuzi yuko umubanyi yo kwica umubanyi mugenzi we ariko Ntega Marangara yaje nk'uko umengo ni igihugu kiri mu kindi bamengo Ntega Marangara ni igihugu kuko icyo gihe je ndavyibuka je nari niga mu wa gatandatu mbere niho naho naciye ntora konko baci bayita komisariya Ntega Marangara wumve yatwagwa nk'uko umengo ni yindi ntara special iri mu gihugu cy'u Burundi catugira baca baduha umukomiseri baca baduha n'inzego nk'uko umengo ni ikindi gihugu kidasanzwe rero Ntega Marangara mu bisanzwe twese ni je nari nkiri umwana mugabo azi ubwenge niga mu wa gatandatu twagiye twumva yuko Ntega Marangara hari abantu baje gutorwa kugira baje kubica kuri ico gihe umuntu yize ntibashaka batera imbere mu kare aho narindi umuntu yize abadandaza abo nibo kenshi twaciye tubona yuko bagize ingorane kuko ni nabo bapfuye hanyuma mu bisanzwe ico gihe Ntega Marangara yaciba amakomine abiri uwo mengo arimwo abicanyi gusa kumbe niho hatanguye kuba imbarutso y'ivyo bintu byose aho bavuga bati dushaka yuko amakomine abiri akugwa kwiceyi ica Ntega Marangara kuko ivyabaye ku mpande zose barabuze ariko mugabo ubutegetsi bw'ico gihe bwaciye bwirara mu bantu ugasanga n'umutama arapfuye umunyokuru arapfuye umwana arapfuye ku buryo abantu ico gihe baciye bamera nk'uko mengo barajegeye abandi baracika intege ntibasubira gusubiza abana ku mashure ntibasubira kudandaza kubera ufise amafaranga kagura imoto wabanza gusigura iyo moto wayikoye nico gituma rero inyuma yaho yabijya vya Ntega Marangara gutwara ayo makomine vyasaba kubanza kubagirisha amanama kubera yuko akahise kabi kahaciye zitegereza gutegura ejo heza ari naho cyo gituma umuhisi president Nkurunziza yacavuga ati ejo ni heza kugira umuntu wese agumana ivyizigiro nyimba ubona yuko uri ntaho nikororo munsi uve muri kakaruri kawe uve muri vya vyumviro uje mu bandi kugira ushobore gutera imbere naco gituma rero tubona je natanguye gutwara komine muri 2006 ata modoka nimwe hari yari imodoka ya komine batanguye kuduha niyo nazaragwana n'abantu baje kumbwira ngo ninda batware kubatembereza Ingozi ahari nk'amamoto nkangahe mugati bagirishije inama amamoto baca barayagura ku bwinshi barabona yuko uguze imoto utacicwa cyangwe wateye imbere mu kibano abandi baca baragura amamoto ari benshi mu nyuma rero n'amamodoka aragurwa kuko nababwiye ni komine iri mu Butare ni komine yimbuka umuceri cyane nka kujya kw'Igihanga ni komine iri mu Bizuku ni komine kandi iri ku mupaka duhana urube n'igihugu cy'u Rwanda rero bica bituma abantu buguruka amaso uno munsi rero ukeneye umudandaza afise amafaranga menshi muri ayo makomine urabasangayo ugiye no mu cyabwenge ziriyo mu bisanzwe kirazira kwihatira ku bintu wabonye buko hari ibyo udashoboye cyangwa ugasanga ntibiri ku murongo nk'uko wabyihaye ucuvuga uti jewe kabisa nk'umuntu w'umugabo jewe aha hantu mbona nukuri ni harimwo nkozeye code ko harimo ka hypothèse nukuri banyakubaho ni mu mpindurire jewe rero narasavye yuko no hindura kibanza ndimwo kugira nabandi baze igwarize uko muravyibuka kare yuko navuze nti akananiye umugabo n'ubundi karamunanira igihambaye nuko ubona uti je ahantu ndiko ndakorera
mu by'ukuri ntibiriko biraza neza ugaca usaba mugwa neza nyuma rero kubera umuntu aba agifise imyaka yo gukora cabunguruza niho naciye nsaba nti jewe nararuhutse hariya mugabe ngo vuba ndacazifise casanga mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano nari sanzwe nkoreramwo bandungitse gukorera mu gisata kijejwe kwakira bene wacu b'abarundi bava hanze ni kuvuga ubu rero nivyo ndimwo turakira abarundi bavuye hanze tukabashoboza mu bishoboka tukabakira neza tukabereka uko n'umutekano uhari hariho benshi baza bamenya kubera umva nabaye musanteri iyo myaka abanabura amatari benshi bakaza bambwiye bati ahubwo turatomboye kuri ngacu dufasha mu bikurikira tubashikana iwabo hanyuma abashitsi iwabo tukabwira abasangwa yuko babakira neza bamwe n'abavukanye abandi n'imiryango kugira babafashe kugira baje mu buzima nk'ubwo nabo nyene basanzwe barimwo kubandaniriza aho ryaterambere basanze rigeze kuko burya birababaje gupfa cyangwa kuguma mu buzima bw'impunzi kandi abandi bumva ngo bariko baragenda igwanzo nkuko twariko turayivuga abandi bariko baradandaza amavoka nabo ugasanga urindiriye yuko bamwe bajejwe kugaburira impunzi bazana impungurure mugatangurana nko kumengo ni nkoko bariko baragaburira bijyaye kubasigurira uti ni mutahe umutekano urahari kuko burya igihambaye umutekano mu gihugu umutekano uhari burya nta kidashoboka iterambere ryose rirakurikira hama rero Emmanuel ntaco sanze turakwipfurije amahirwe yo kubandanya uzezwa n'andi mabanga akomeye cyane mu gihugu twizera yuko natwe uzotwibuka tugateba tukagira studio nini tukagira studio nini nyene tukaza turatumira abantu muri Télé de la Richesse ari brand neza hahose huzuye amapano publicitaire ego hama rero tukaba tugushimiye kubona washoboye kwitabira kino kiyago cacu tunizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba murakoze cyane jewe mutanse sinanga nampamagara nzokwitaba murakoze cyane ngo mutanse sinokwa ego mushira imbere nk'umuzinga cyane gose turashimiye abakunzi ba Télé de la Richesse bariko bakurikirana kino kiganiro cacu umutumire wuno munsi akaba yari Emmanuel ntaco sanze yahoze ari ibura amatari w'intara yahoze ari Ngozi akaba yarabaye na mustanteri wa commune Marangara iri mu ntara shasha ya Butanyerera ubu ikaba iri muri commune Kiremba ego hama nyuma ya kamera wari karatuma nawe ano masana mabashikira sa neza ni nkuru nziza Edmond hama tukaba basaba kubandanya mukora subscribe kuri no tele yacu ya Télé de la Richesse tunatera akamo abandi bose bafite ivyo bamenyekanisha cyangwa bashaka ko ivyabo bigera kure kwegera ino media yabo ya Télé de la Richesse kugira ngo ibintu vyabo bigere kure hama udukeneye ashobora kutwakura ku 69 majana 763 amajana 488 ni niyo nimero nyene dukoresha no kuri Rimikashi n'ukeneye ikiganiro ashobora guca kuri iyo nimero nyene akatwakura kugira ngo tuvugane ico tugomba kuyaga ko stay tuned kuri Télé de la Richesse.